abazi Yes. ariko nuko cyo dusimba kuri sije yande Ya Lamine Yamal. neza cyane Lamine Yamal Nazarawe Ebana. Yes. Ni Lamine Yamal rero kugeza muri nkuru kiramuvuga ko nuko ku myaka 18 yiwe yonyene gusa ngo buriya buri munsi cyangwa buri mwaka Yamal kaduza performance yiwe, Yamal kaduza ruvuga ngo ibiharuro. Izina rya Lamine Yamal sezo ya 2023 turavyibuka bari kumwe n'umumereza azwi ku izina rya Xavi Hernandez. Niwe yaravuye muri shuri rito rya Ramasya yege kurangiza no vuga ngo afite ibitsindishe kuri 3 hama sezo na ku mwaka wa 2024 Lamine Yamal ko narangiza umwaka no vuga ngo afite ibitsindo 13 rero Lamine Yamal kuri munsi akaba umwaka wa 2025 nawe awurangije afite ibitsindo 25 bisigura ko umwaka ku mwaka denza aduza urugero rw'iyo gwiza yagoma yamiriyora buri munsi uno mwana Lamine Yamal turavuga ko ari kuri na Barcelona akona abakinnyi batandukanye barafinya bamwe bavuga ngo n'umwana afise impano andi bavuga ngo nivyo yaratanga impano mugabo hari hana atari karashika ariko kuno munsi biragaragara ko izina rya Lamine Yamal ryo buri mwaka riko raduza ravuga ngo urugero umvise ko 2022 ibitsindo 3 2024 wagira ibitsindo 13 sezo nako 2023 ibitsindo 14 ku myaka 18 bako ari umwana wadasanzwe ariko arakinira ikipe yitwa Barcelona. Yes, numwana mwiza adasanzwe muri FC Barcelona biragaragara ko kwisi y'umupira wa rurema cyangwa umupira kwisi y'Imana nta mwana akaragaragara nka Lamine Yamal mu buryo bwa tala niwe mwana kiri muto ngo atafite tala exceptionnel tala idasanzwe tala no tiramuvugira mu kiyo ari umwana ariko araza neza muri FC Barcelona ni no mukinyi ubona ko uburyo bw'imikinire bwo rafashe mu gwa Barcelona impamvu bamukritika muvuka amajambo menshi gyatandukanye nuko ari umukinyi ubona ko FC Barcelona ihanze igiso cyane ni no mukinyi Barca yifuza ko yo kubakira ko nuko ati ivya kazoza biragaragara ko umwana ariko araza neza mu mugwi wa FC Barcelona kuduzurira buri mwaka biriko biradepana na discipline byaragaragara ko mu ntango zuno umwaka ko ari umukinyi ubona ko ikaragira discipline atari nziza agaragara mu boîte de nugaragara mu birori n'abadamu musunze imyaka aja mu rukundo n'abakinyi batandukanye n'abaririmbyi batandukanye mugabanura urugero nabwo nka Nicky Nicole ariko raza kuba ari mu boko y'umumenyereza mwiza nka Bidasanzwe Afrika araza kuba mujera ko amufata nk'umwana wiwe aramuhanura uno mwana afata ingo yo kuba umukobwa aba concentré no kukazi kiyo ku mupira maguru n'umukinyi bara ko mu gihe ariko aduza urugero narakubwiye ku munsi wa kabiri wa mbere ko nabonye Lamine Yamal mwiza ku kintu bakina kipe ya Villarreal agaragara ko ngiye kaduza urugero mu buryo budasanzwe so mu buryo bwa tara biragaragara ko umukinyi mwiza buri wese yo vuga ko ari mu bakinyi badasanzwe ko rafashe mu FC Barcelona icyangewe ko numwana kiri mu myaka 18 kuza kumuvuga amajambo message yaratandukanye nuko na message yaratandukanye ko ari revelation mukinyi karatanga ikizere muri FC Barcelona umukinyi karatanga ikizere muri football mondial kuri Lamine Yamal kuwa kabiri kuri Ballon d'Or 2025 na kane na gatano prito biragaragara ko nawe ari umukinyi karaduka ku rugero rwiza kandi rushimishije bizotuma nawe yisanga muri cya gihe cyo kwitwa umukinyi mwiza umukinyi ateye ubwo umukinyi zo gufasha FC Barcelona muri cya gihe imukeneye kandi n'umukinyi karaseruka mu gufasha umugwi wa Barcelona kumwe n'umusore bita Rafinha Diaz Beroli ariko mu bita Pedri Gonzalez iyo contribution yiwe nk'umwana akiri mu myaka 18 guheka umugwi wa Barcelona kuba mu bakadre barako baraheka umugwi wa Barca nuvuga ngo ni ikintu cyiza ni n'ikintu kimuvugira kabakaza kamusha kuri ya calibre kwita umukinyi wa mu bambere beza ku isi fise kuko Lamine Yamal ntagiharuko muri abakinyi bo muri classe numero 2 muri classe numero ya mbere ko nuvuga kuri poste yiwe nta mukinyi wamurusha je no kuranirwa nyamba ko kuri poste yiwe numero 7 n'abakinyi bakewoza gutereka imbere Lamine Yamal butuvugana ku isi bigaragara ko buri equipe yo jamwo uwo hasanga yo kwicara utavyemera sinzi vyaraba sinzi n'ivyabona je ku ruhande rwanje kuri equipe yose ikina ku mwana wa Burayi abakinyi bose bahari Lamine Yamal ari nzaza uhita wicara uhita urondera intebe ukicara amakaje mu kibuga gakina so nubwo ati n'umukinyi ubona ko amaze kuba yubaka ikino kwita ubwami bwiwe kandi bwiwe amaze kuba abwicara ko neza mu ntebe aricara y'ubwami nubwo ngo ikino kwita ikamba cyanye urugori ku bwami maze kuba gwambara nka Lamine Yamal ku numero 7 kandi biharo akarakora muri Barcelona biramuvugira ko umukinyi karo arafatira runini no mugwi wa Blaugrana Houston tsina rizugizina rya Lamine Yamal wumvise performance wumvise ibiharuro wumvise statistiques ziwe ziko zirivugira ko arimo mu bakino uvuga ngo bariko barafasha wanashaka ko ratsinda uvuga ngo umwaka ku mwaka atera karaje imbere mu yara karagerageza ko karakina uvuga ngo muri no equipe yitwa ndavuga ngo FC Barcelona kuri no munsi ko bigaragara ko akarakora wanashaka uduhigo
imyaka 18 amaze gutwara ibikombe bitandukanye haba muri equipe nationale ya Rahoya haba muri FC Barcelona amaze gutwara bitandukanye kiretse no vuga ngo nka kino gikombe cha Champions League. Uno mwana ubwo ntiyoba ari muri zanze zo kuvuga ngo nawe nyene kagenda bakuba aza gucicaga higo kabaki batandukanye harimo nk'abazina nk'aba Lionel Messi, amazina ya Neymar Junior niza kubona yaciyeko amazina nk'aba Ronaldinho ko bisanzwe n'uvanga n'abakintu uvuga ngo bamwe n'abandi basanzwe bakina kuri post imwe. Izina Lamine Yamal bivanye n'ukuntu akaraduza urugero buri mwaka uramubona gana hehe mu gihe n'uwitwa Robert yanabivuze avuga ngo babigeme babashiki wacu yaramaze imisi arimwo avuga ngo ndiko ndarondera ba Nicole nkajya kurya ubuzima nkanezerwa, ariko Barcelona yavuga ati kuno moto tuza kuba ariko turaguhindurira uje kuri discipline. Izina Lamine Yamal uramubona hehe mu myaka 3 canke 4 muri equipe yitwa Barcelona? Bamwita Ikefwe. Lamine Yamal Nazalawi Ebana Ikefwe Isipena. Ameze neza cyane umusore. Umwana azona bica. Umwana azona bica ugerageje kuraba uko umwaka uhera ni ku rugero rutera ruduga. Ni umwana kuva muri 2023 yatsinze ibitsindo bigira kuri 3 gusa niho yaduzwa no mumenyeza ndavuga Xavi Hernandez akino guye gwa mbere mu mugwa FC Barcelona abakuze. Atsinda ivyo bitsindo muri yo sezo bitsindo bigira kuri 3. Ariko kandi Lamine Yamal nyene 2024 atsinda 13. Umva dugije kibitsindo bigira kuri 10 vyose. 2025 Lamine Yamal atsinze 24. Iki ni kimwe bitwereka yuko umwana uko umwaka ugenda ateraba Ikefwe original. Yego. Rero navuga ati pongezi kwake sana Lamine Yamal. Amashina yiwe amashugwe nayiwe agageza kutwereka yuko ari wa mukinyi kwibihe bizotera bigena azotera abo mukinyi akomeye cyane w'igitangaza. Bivanye n'ibyo akora mu kibuga. Hari tumwe mu tuntu twashoboye kuba tumucako tugaragaza ko ari ibintu bishobora kumusubiriza inyuma cyane urugero rwe rw'umupira w'amaguru twarabibonye agenda n'umukunzi we witwa Nicole tukabona ati Lamine Yamal yasubiye inyuma ivyo byose bivuye kuri Nicole ntakicitayeho vya football. Ari ibindi bintu yitaye ibintu by'ibinyamakuru amajambo ni menshi cyane n'umwana aguma anyinyurana n'imigwi bakebana nka Real Madrid bijanye n'ibinyamakuru ukabona ati uburongozi bwa Real Madrid n'abantu bamwegere bagiye kumuhagurukira kugira ngo bashobore kumuhanura bamubwiye ukuntu ategeza kuyitwara no kuyigenza. Nivyo ukabona umwana yagiye arahinduka ariko umwana nisi Lamine Yamal nisi azi umupira kabisa. Ivyo akora mu kibuga biragaragaza ko ari umukinyi w'impano n'umukinyi niyashira burya impano yonyene ntihagije bona Robert. Impano yonyene nigize kubwira mushikanje mushikanje umwe araho ndamubwira ati wawo ndi muri mwatazanye ku munsi mukuru n'umukobwa w'inshuti yanje ariko ntushake kunteza abantu bona ridike ndumva utangwe kuja kure utangwe kuzana ivy'iminsi mikuru kandi umunsi mukuru utaranagira nejo kunoye biranagaragara abo bari babiri harimo mucikawe n'umugenzi wawe abo babiri rero we ni wababonye n'amaso yawe ariko ridike ayo maso y'umubiri y'inyama muri make ushase kumbwira yuko je ntabona rero ayo maso y'inyama mwitwaza abasore ariko nta mwe mutwara gerageza kurabisha amaso y'intebe mwe yera twari muri celebration y'umunsi mukuru wa Kejo Media abikeme babiri ntaco reka nitubije ko cyane nitubigira ibangase nitubije ko cyane ndumva iyo mutera muja werekeza he ariko iyo siyo narindi jewe kwa Lamine Yamal ndi kwa Lamine Yamal ncana nka karori ati nikize kubwira mushikanje ati urukundo rwonyene ntiruhagije urukundo rwonyene ntiruhagije urukundo rutageretswe mu kwizerana rutageretswe ko gukealingana kakabwe mushika ako kana tagize amakinga oya duhenze urakoze cyane bandanye ariko Robert naridike ariko mushika muhano ivyo bintu ariko Robert naridike nibaza nimba mugomba ko ariko bwivuga ngo nabwiye usheri wa nimba nta kibazo nimba mugomba ko tuyaga ibindi bintu vyaguse kuja mu bindi bintu Lamine Yamal ati rero mu ndinde tuzokora ikindi kiganiro atari cha sport manzuri ndira amazeze kwamushikiye umushikaze gute aha turi muri sport ko nta karorero sawa ego hazogera igihe utazoba ukigomba ya majambo ati I love you sinobaho ntakubonye hagera igihe ugomba ibikubeshaho urakoze ugomba amafaranga ugomba ibindi bintu bitandukanye nayo majambo Imana igwiza rero nako natanze akakorero gashingiye kuri ivyo atari urukundo rwonye ntiruhagije n'impano yonyene ntihagije wowe Lamine Yamal uzi kufisi yo mpano yo gucenga abantu babiri batatu biragusaba rero gukora cyane kugira ngo uronke izo nguvu zigeretswe ku mpano uza kuronka ikintu cyane gikomeye uno musi Jeremy Doku
arazikorose arafise impano y'izo korose ariko inguvu nazo ziri muri kimwe kimufasha guca muri babiri batatu bakomakomeye. erega na Dietiance Afrique yigeze kubwira Lamine Yamal ati urumwana kiri muto ufise kariyeri ndende y'imyaka nka 15 imbere maso yawe ufise imyaka 18 kugira ngo uzobe umukinyi w'igitangaza nk'abandi bakinyi bakomeye ubwiriza gutravaya. Okay, ubwa mbere mfise impano muri jewe kugira ngo iyo mpano ijya agaragara ijya aboneka nuko nawe ushyira mu iyo travail uko gushaka ukumva ko icyo kintu wifuza ushyizemo ikintu kwita ugushaka no gukora cyane rero guprepara physiquement na mentalement kuko nubwira ngo Lamine Yamal ni umwana uryo n'umwadoresa ashara umwana uziko urazi ko baredike urazi gufata umwana w'imyaka 18 ukamuhemba miliyoni 10 z'amanyaburayi. Erega ridike nko dufite par exemple ridike uyu ridike ku myaka afise na Lamine Yamal Nazarwe bana ujya yaramuhetse mu mugongo abembereza amafaranga aje hatariho urumva kana imyaka 18 ako Lamine Yamal nyene namuga ati burya discipline akeneye no mu mupira. Lamine Yamal arashaka guhengeka urugo rw'imyaka 35 akakwita icenga rukagwa kandi akibagira ko Lamine Yamal ari umwana wiwe ibandanyirize musaza ego nako ndavuga ati rero burya impano yonyine ntihagije byasaba ko akora cyane kugira ngo yongereze bimwe ashobora gushira ku mpano yiwe cyangwa ashobora gufadikanya n'impano yo kugira ngo bitume abo mukinyi mwiza cyane do karite. Rero nibaza yuko kuba yashoboye kumvira abamwegereye agahindura zimwe mu ngeso zagaragara nkaho ziko ziramusubiza inyuma urugero rwiwe bya bintu byiza cyane. Lamine Yamal ni akomeza gukora tuzomubona ku rwego rukomeye cyane azoshika kuri byinshi cyane bimeze neza. Cyangwa ko nabona nk'impunge bwana ridike zari impunge zo kuba FC Barcelona nubwo ati muhaye ikintu cya project kuba ari umuyobozi wa project wa FC Barcelona niwe giye kuba bazwa byose muri FC Barcelona ariko tugiye kuraba mu buryo bwa fonctionnement DJ muri FC Barcelona biragaragara ko Lamine Yamal afite impact yiwe atanga muri FC Barcelona hakaba n'abandi bakiye mufasha wanashaka kugira Barca nziza kuko tuvugana ugiye kuraba ku bakinyi Barca iragira ko muri FC Lamine Yamal wenyene harimo Pedro Gonzalez harimo Rafinha Diaz Berori bitandukanye n'igihe cya Ansu Fati wasanga bamubwiye ngo niwe projet wa equipe ugasanga Ansu Fati ako aremego na equipe ari wenyene. Ku munsi w'ejo navuze kinati FC Barcelona ni nk'umuntu n'ibihimba vyiwe bimugize neza cyane so nuko atimigiye rero kuno musore bita Lamine Yamal Nazarawi nakana kiri gato ubona ko tala imuvugira icyo ngiye ko n'umwana ubona ko ariko araba muri FC Barcelona ifite abandi ba grand joueur ariko namufasha kubaka iyo zina giwe kuko biragaragara ko Rafinha Diaz Berori niwe mukinyi n'umwe nga ayoboye Barcelona butuvugana none ukibona ko mu buryo bwa mentalite mu buryo bwa travail haba physique travail mental kongera ko nuko ati kwa kwitanga kuri equipe kora pressing gufata nka mu rukino biregera ko Rafinha Diaz Berori wa mukinyi akagaragara muri FC Barcelona gusuma Lamine Yamal ariko ya impact yo mwana bitara Lamine Yamal kazana igahezagira ubwiza bwa FC Barcelona Barca kaba equipe nziza no kugira ko Lamine Yamal rero ubutuvugana ndiko ndabona neza ko ari muri ya Barcelona ikiramufasha kuduza izina giwe aho hako Barcelona uvuga ngo tugiye kurondera Barcelona kuduzwa izina na Lamine Yamal kuko twabanye bakinyi benshi bagiye batandukanye kuzima kwabo cyangwa kutaduza impano zabo nuko wasanga equipe ibaremereje nuko atico bita ibikorwa vyayo ugasanga equipe irikironderera kuba nziza kwera umukinyi ahako umukinyi wa mwiza kwera equipe nuko tuvugana nuko mbona uno musubitira Lamine Yamal Nazarawi ariko araba mwiza kwera equipe bamwita Nazarawi ebana si equipe irikaba nziza kwera Lamine Yamal nuko atire ko ndagwanje rero ariko araba muri ya equipe mufasha kuba mwiza n'abakinyi bahari bakora baramufasha kuba umukinyi mwiza w'igitangaza bizoshobora kumufasha kubana nyaduza urugero mu buryo bwiza kandi mu buryo bugaragara mu buryo bwiza kandi bunagaragara uwo no witwa Lamine Yamal ariko arakora ruvuga ngo ibiharuro bidasanzwe muri equipe yitwa FC Barcelona bivanye na saison yaramaze zishika kuri 3 karakinira canke no myaka shika kuri 3 kuva 2023 2024 2025 ariko arakora ruvuga ngo ibiharuro bidasanzwe n'uwitwa Lamine Yamal umwana novuga ngo asanzwe akina na equipe nationale ya Espagne uziko aho nyene kuri Lamine Yamal bwana ridike uno musore aciga muri kaminuza usanga agenda na masirabisi mu chakoshi agenda rasoma bagiye gutegura bavuye muri entraînement cyangwa muri entraînement agenda uzikora Lamine Yamal arahembwa amafaranga menshi ariko acurisha mama wiwe kugira atore par exemple kugira atore ama euro amajana 5 ainda kubaza mama nde atore
gadogura ikibo aze kugura igisuguti arinda gusaba ati mama agiye kwishura tindanyishaka senkesa ariko umwana shaka senkesa umwanemo umwana apanze inzu wa muntu arayipanze ariko haya nubundi barakontorora umwana apanze inzu buri munsi mere abyuka aja kuraba ati mbika gahungu kanje kavyutse kakorofa arandikiye guhabwa arjado poshe yiwe nyene ngende urumva Lamine Yamal ntana permis de conduire araronka waraza amadira afise Lamine Yamal mubabutwara mu modoka Lamine Yamal nk'ubu mavyuka agenda kuraba ati gahungu kanje kavyutse gute ubustare nana kibondo ibintu ati tora brosa dawa mungu uje kwibrosa ubustare buraryosha handi naho burabisha ubustare buraryosha handi naho burabisha bubishe gute bubishe gute burya nta bastare urumva bariko baricuza icatumye baba bastare birimo ikibazo ari kazi gera ukananirwa no kuja gukora ikintu wari cari gikeno mu buzima bwa Cristiano Ronaldo nivyese kwaje guhamba Diogo Jota kubera iki impamvu y'ubustare vyese kwaje guhamba Diogo Jota kubera yuko yavuga ati ninahashika biyaza gutuma process zo kuja gutegura ibijanye n'amaziko zifa kubera ko jewe abantu baza kuba baza kumurumbira benshi kenshi barandondera bakifuza kundonga twifotozanya ibiki n'ibiki Lamine Yamal yivuga ati baza kuba bamboneyeho Lamine Yamal yavuze ati mu byukuri jewe sikushira hejuru nk'ubu no musi yabinyorohera nk'ubu no musi bona Robert muwe bamwe bicuza ubustare hari ukuntu ndimo wewe nabonye mu gatondo nza nurusi imodoka ngaha vyase ko nduga ngaha escalier kubera ko abantu babaye benshi baramurumbira kubera muri leta bagomba gafoto ndabasinyire ku mahuzu biranga Imana ishimwe biroroshye ko ubanze kuba umusitari ko biragaragara ariko nivuga kuri Lamine kandi Imana ishimwe vraiment ndakwemera uri umusitari nemera sa kandi agenda gufana rero navuga kuri Lamine Yamal reka ntuneza abantu uri umusitari nturi gura trendinga ku mbuga ngukarabumenyi ari umusitari burenze ubwo ntuneza abantu aho watwakora muri comment ati Houston muramuzi ko takuzi barahari kandi ni benshi barahari abatanze ko nabanzi barahari kandi ni benshi iremo icyo kire kuri Lamine Yamal ko nabwo ati hari ijambo yigeze kuvuga ngo no kuba mu buzima bwawe no bikunda ari kibazo ni kimwe kujya gusangira muri restaurant ziba zisa nkaho ari zo hasi no genda mu kibazo ni kimwe ntibofungura ntosha nteza akavuyo rero umugani wa Houston kuba umusore biragoye cyane birashobora wanashaka byo kugura gukora ibintu bige bitandukanye ariko Lamine Yamal numukinnyi amaze ko ari umukinnyi akomeye ku isi meshereza Lamine kuri uyu mwana zo mupira no kuri kwimana zibaro kera Lamine Yamal je mporanja kuraba match za Barcelona burya match bamufashe je birambabaza match munaniye birambabaza je ukuntu nimereye meshereza Lamine uzi umupira icyambere cyo ndakunda gukundira kuba uzi umupira apara uvuga ngo urumva ngo ndabatisha oya kuba uzi umupira ndagukunda cyo bituma je Vini ndamukunda mbwa nkamwankira mu discipline Vini ndamukunda mbwa discipline yiwe ndavuga ati wa musore uzi umupira mugabo harakana kwiye gukosora rero umusore bitana Lamine Yamal rero nari nababaye cyagiye atanguza kuyijanika mu bitoto by'imyaka 30 yagitwaye ku mazi gasore kari karapeza uruntu nkuru umwana ngana kuri imyaka 18 mu mere imyaka 30 nuko kabisa